Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twarabonye ibitangaza Yesu yakoze, hanyuma turabona ingene yigishije agashingira intahe Yohana umubatizi. Mu bitangaza Yesu yakoze, hari icyo yakoze mu gukiza umushumba w'intwazangabo. Iyo ntwazangabo yari umuroma igaba abasodijana. Yari afise ukwizera kandi yarakunda abayuda. Ivyo yari yaravyerekanye mu kububakira isinagogi i Kaperinaumu. Yararaba ukuntu abo bayuda yatwara bamwumvira, maze amenya nuko Yesu amurusha ububasha. Aca akora ikintu kidasanzwe, yemera yuko Yesu Kristo ijambo yovuga ryose ryoca riba. Niho yagira ati, naho wovuga ijambo gusa ndazi ko indwara y'umushumba wanje yoca izimangana. Yesu yaratangajwe n'ukwizera k'uwo muntu, kandi ijambo ry'Imana rivuga ko hari ibintu bibiri bikuru bikuru vyatangaje Yesu. Ica mbere ni ukwizera kw'Abisirayeli. Ica kabiri naco ni ukwizera kw'iyo ntwazangabo y'umunyamahanga. Natwe ico ijambo ry'Imana riduhamagarira nuko dukomera mu kwizera, maze Imana nayo ikaba yiteguye kudukoresha ibitangaza. Iyo nkuru twarayisomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gihimba c'indwi duhereye ku murongo wa mbere tukageza ku w'icumi. Ikindi gitangaza twabonye n'ukuntu Yesu yazuye umwana w'umupfakazi. Tukaba twarabibonye muri ubwo butumwa bwiza bwanditswe na Luka mu gihimba c'indwi kuva ku murongo wa 11 kugeza ku wa 16. Ico gitangaza naco co gusubiza ubuzima uwo muhungu nta bandi banditse kuri ico mu butumwa bwiza atari Luka wenyene. Abo Yesu yasubije ubugingo bose basubiye kuba bazima, bagumana umubiri wa kera. Ariko hariho ikidasanzwe cabonetse mu gusubirana ubuzima kwa Yesu Kristo azutse mu bapfuye. Uwo yazukanye umubiri w'ubwiza, umubiri utangaje kandi utagisubira gupfa. Ngo niho mbere yabereye uwutanguriye abandi kuzuka. Aho rero yari kadutegurira yuko natwe tuzozuka ca gihe azoba aje gutwara ishengero. Abazoba bakiriho bizeye n'abapfiriye muri we tuzohindurwa, tugira imibiri mishasha y'ubwiza bwiwe, tubone kumuhamvya, tubane nawe ubutagipfa. Twasomye yuko mu gukiza uwo muhungu Yesu yaravye nyina, araba ubupfakazi bwiwe, n'uwo mwana nawe ngo yari kinege. Hanyuma ivyo vyateye Yesu akagongwe. Ico gihe Yesu yaciye yegera inderuzo bari batwayemwo wa musore yapfuye, aramubwira ati, vyuka, nk'uko umenga rikabwira uwumva. Kandi abo Yesu yasubije ubuzima bose yarabegera akababwira. Kandi no mu gihe cyo gutwara ishengero ngo tuzokumva ijwi ryiwe, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga mu ikete Pawulo yandikiye Abitesalonike rya mbere mu gihimba ca 4 usomye uhereye ku murongo wa 16 no wa 17. Umunsi naho turiga ku vyabaye kuri Yesu Kristo igihe yagendera umufarisayo. Twongere twige ku migani ibiri Yesu yaciriye ishengero no ku bitangaza bibiri nyene Yesu yakoze. Turashimikira mu gihimba c'indwi duhereye ku murongo wa 36, turaza gushishikara no mu gihimba c'8 tugeze ku murongo wa 29. Reka rero tubanze dusome umurongo wa 36 wo muri iki gihimba c'indwi. Haratubwira ngo,
maze umwe mu bafarisayo aramuhamagara ngo amuzimane. Yinjira mu nzu y'uwo mufarisayo aricara ngo arye. Twokwibukanya yuko Yesu aramutse yitaba ubutumire atabajanywe n'ubusa. Muribuka yuko abafarisayo yabavuze ko ibi byinshi. Umufarisayo arinze amutumira imuhiriwe, ntigwaba ari urukundo rubimutumye, kwari kugira ngo uwo mufarisayo ashobore guperereza ibya Yesu mu mwanya baza kumarana, bishobotse amutega umutego aronke ico yomwagiriza. Dusome umurongo wa 37 tugeze ku wa 39. Tusoma ngo, umugore wo muri ico gisagara yari umunyabyaha, amenye yuko arira mu nzu y'uwo mufarisayo, azana agacupa k'amavuta amota neza, ahagarara inyuma yiwe hafi y'ibirenge vyiwe arira. Atangura kumutonyangiriza amosozi ku birenge, abihanaguza umushatsi wiwe, arabisomagura abisiga ya mavuta. Wa mufarisayo yamuhamagaye abibonye, aribwira ati, uwo muntu iyo aba uvugishwa n'Imana yari kumenya uwo mugore amukoze ko uko ari n'uko asa, ko ari umunyabyaha. Muri ico gihe umuntu afise abashitsi, ababanyi biwe bari bafise uburenganzira bwo kwinjira muri iyo nzu, bagahagarara canke bakaraba aho bicara bakihweza. Uwo mugore rero nawe yarinjiye ahagarara inyuma y'umwami Yesu. Yarahagaze iruhande y'ibirenge vya Yesu ararira. Birashoboka ko yarizwa n'ivyaha vyiwe. Niho yakoragurira amosozi ku birenge vya Yesu, aca bihanaguza umushatsi wiwe. Uwo mugore yaciye asomagura ibirenge vya Yesu hanyuma bisiga amavuta. Wa mufarisayo yagize ingorane mu mutima, kuko yarazi ibyaha by'uwo mugore, ko yoba yaranasangiye ibyaha n'uwo mugore biherereye. Niho yagira ati, uwo muntu, aha rero ni Yesu, yemeye guhanagurwa no gusigwa n'urya mugore, ngira ngo ntiyamumenye, ahubwo ngira ngo sumuvugishwa nyawe. Yesu rero ushima yarazi neza uwo mukenyezi uwo ari we, yari yuzuye ubumenyi n'ububasha buva ku Mana, n'ivyiyumviro biri mu mitima y'abantu yarabibona, kandi akagira ico abivuzeko. Umva ingene yaciye yishura uwo mufarisayo mu gutanga inyigisho ziciye mu mugani, nk'uko tuwusoma ku murongo wa 40 kugeza kwa 43. Hatubwira ngo, Yesu aramubwira ati, Simoni, mfise ico ngomba kukubwira. Aramwishura ati, mbarira mwigisha. Aramubwira ati, habaye umuntu yagurana, hariho abantu babiri bamufitiye umwenda. Umwe yari amufitiye idenari y'amajana 5, uwundi 50. Maze badafise ico kumwishura, azibahebera bompi. Mbega uwuzorushiriza kumukunda n'uwuhe? Simoni aramwishura ati, ngira ngo nuwo yahebeye nyinshi. Nawe aramubwira ati, uvuze ukuri. Yesu ati, Simoni, mfise ico ngomba kukubwira. Simoni nawe ati, mbarira. Uwo ni umwe mu migani mikuru Luka yanditse. Wumvirije uwo mugani uca ubona ico Yesu yagomba gushikako. Reka mbere tukirabe ku murongo wa 44. Ahindukiriye wa mugore abwira Simoni ati, urabona uyu mugore? Ninjiye mu nzu yawe ntiwampa amazi yo koga ibirenge, ariko ubu antonyangirije amosozi ku birenge, abihanaguza umushatsi wiwe. Yesu yabanje kwirengagiza ivy'uwo mugore, ntiyanamuraba. Yagiye kumuraba no kumuvuga ko amaze gutanga inyigisho ikenewe biciye muri wa mugani. Yesu atanguye kuraba uwo mugore, aravuga abwira Simoni yari ku rundi ruhande imbere yiwe. Yaramubwiye ati, urabona uwo mugore? Simoni niwe yari yatanguye kugira ngo Yesu yoba atazi uwo mugore ingene ari umunyabyaha. Ariko mu nyuma Yesu yagomba kubwira Simoni ati, Simoni, uwo mugore vy'ukuri ndamuzi, none wewe aho uramuzi? Numurabe.
ugira ngo uramubona ariko ntumubona. Aha rero Yesu yariko aragerageza gukura uwo mufarisayo mu nzira mbi. Tubandanye turabe ingene yatomoye insobanuro y'igikorwa ciza uwo mugore yakoze. Murongo wa 45 kugeza kwa 48 haravuga ngo, ntiwasomye, ariko ubu uhereye aho ninjiriye ntiyasizeho kunsomagura ibirenge. Ntiwasutse amavuta ku mutwe, ariko ubu asize amavuta mota cane ku birenge. Iki nico gitumye ndakubwira yuko ahariwe vya vyaha vyiwe vyinshi, kuko yagize urukundo rwinshi. Ariko uwuhariwe bike agira urukundo ruke. Abwira wa mugore ati, urahariwe ibyaha vyawe. Yesu yareretse Simoni ati, n'imigenzo ijanye n'urupfasoni rwa hano ntiwayubahirije. Mu bisanzwe uwo Simoni ko ari we yari yakiriye umwami Yesu, niwe yategereza kumwoza ibirenge, akamusiga amavuta, akanamusoma, kuko ivyo ari vyo vyari mu migenzo y'Abayuda ico gihe. Ariko Simoni ntiyari yabikoze. Ngira ngo umutima wari ku bindi vyiyumviro. Aha rero ndibaza yuko uwo mufarisayo yigishijwe bikwiye. Uwo mugore yari arajwe ishinga no guharirwa ivyaha. Imana yari ngaho kandi yaramuhariye. Iyumvire ijambo Yesu yabwiye Simoni ati, uvuze ukuri, uwarekuriwe vyinshi niwe yagize urukundo rwinshi. Uwo mugore yari umunyavyaha cane kandi yitahuye, none yabihariwe. Ariko wewe kubera ko wibaza kutoba uri umunyavyaha, nta no gusaba imbabazi, ni ukuvuga n'ivyaha vyawe ntubiharirwa. Hanyuma rero wa mufarisayo mu buryarya bwiwe yiyicariye ngaho, agumana ivyaha vyiwe. N'abandi batizeye bagumanye ingorane, ariko wa mugore we ngo yatahukanye imigisha, nk'uko tubisoma mu mirongo 2 irangiza kino gihimba c'indwi, ni ukuvuga umurongo wa 49 n'uwa 50. Haravuga ngo, maze abasangira nawe batangura kwibaza bati, uwo ninde ko aharira ivyaha? Abwira uwo mugore ati, ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Iryo ni ijambo rihambaye kuri twebwe uwu munsi, inshuti mugenzi uri kuranyumviriza. Asangwa woba uri umunyeshengero nk'abandi, ariko ukaba utarigera usaba Yesu imbabazi ku vyaha vyawe, warazimiye. Uwo mugore nta bikorwa vyiza yari afise nka bimwe tugenda twirata. Ico yakoze agaca aronka amahoro, yarizeye Yesu Kristo amusaba imbabazi. Reka rero tubandanye muri iki gihimba c'8 c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Turaheza tubone ko Yesu yaciye akomeza ibikorwa vyiwe mu bisagara bitari bike. Mu mirongo 3 ya mbere y'iki gihimba turabona abantu baguma bagendana na Yesu aho yaja hose. Dusome iyo mirongo turabe. Havuga ngo, haheze igihe gitoya agendagenda mu bisagara no mu mihana ababwira ijambo ry'Imana, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bwayo. Bamwe 12 bajana nawe, n'abagore bamwe bakijijwe impwemu mbi. Mariya ariwe Magadalena, abadayimoni 7 bari baramuvuyemo, na Yohana mukakuza, umukuru w'abakozi bo mu rugo rwa Herode, na Suzana, n'abandi bagore benshi babafashisha ivyabo. Aha rero turabona yuko abo yakijije indwara n'abo yakoreye ibitangaza bindi baciye bamukurikira baramukorera. Aha rero reka turabe inyigisho yashishikaye guha ishengero, duhereye ku zijanye na wa mugani w'umubivyi. Uwo mugani turawusoma muri buno butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gihimba c'8 umurongo wa 4 kugeza ku wa 15. Tuwusome. Ishengero rinini rirakorana, kandi abavuye mu bisagara byose baza kuri we, abacira umugani ati, umubivyi yasohoye imbuto ziwe.
akibiba zimwe zigwa iruhande y'inzira barazikandagira, inyoni zo mu kirere zirazinobagura. Izindi zigwa ku rutare, zihejeje kumera ziruma kuko zibuze ahabomvye. Izindi zigwa mu mahwa hagati, amahwa amerana nazo arazinyoha. Izindi zigwa mu ivu ryiza ziramera, zama imbuto, imbuto imwe imwe ikama 100. Avuze ivyo avuga n'ijwi rirenga ati, uwuri n'amatwi yumva niyumve. Maze abigishwa biwe bamubaza uwo mugani ico usobanura. Arababwira ati, mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana, ariko abasigaye babibaririrwa mu migani, ngo barabe yamara ntibabone, bumve yamara ntibabitahure. Umugani n'uwu: imbuto ni ijambo ry'Imana. Ab'iruhande y'inzira n'abaryumvise, maze Satani yaza agakura iryo jambo mu mitima yabo kugira ngo ntibizere ngo bakizwe. Abo ku rutare nabumvise iryo jambo bakaryakirana umunezero, ariko ntibagira imizi, bizera akanya gato, maze mu gihe cy'igeragezwa bakarireka. Izaguye mu mahwa n'abaryumvise, maze bariko baragenda umwitwarariko muri ubu bugingo hamwe n'ubutunzi n'ibihimbaro byo muri bwo bikabanyoha, ivyamwa ntivyere. Izo mu ivu ryiza nabumvise iryo jambo bakarigumya mu mitima myiza itunganye, bakamishwa ivyamwa n'ukwihangana. Uwo mubivyi ni Yesu. Imbuto nayo ni ijambo ryiwe. Inyoni zisigura Satani. Urutare n'abakirana ijambo ry'Imana ibishobisho vy'umubiri. Iyo hageze amageragezwa baca babivamwo. Imbuto zaguye mu ivu ryiza nazo zirakura zikama ivyimburwa vyinshi. Abo nabumva ijambo ry'Imana bakizera rikabahindura bashasha. Uwundi mugani Yesu yaciye ni umugufi uvuga ivy'itara ryaka, nk'uko tuwusoma ku murongo wa 16 kugeza ku wa 18 muri iki gihimba c'8. Haratubwira ngo, kandi ntawodomeka itara ngo aryubike kw'ikintu canke ngo arishire mu rutara, ariko arishira ku gitereko caryo, ngo abinjira basange habona. Kuko atacanyegejwe kitazoshirwa habona, canke icagizwe ibanga kitazomenyekana kikaja habona. Mwiyubare uburyo mwumva, kuko uwufise azohabwa, kandi uwudafise azokwakwa n'ico yiyumvira ko afise. Uwo mugani utwereka yuko uwuronse ukuri ategerezwa kugira ico akoze. Uwutarakira ijambo ry'Imana ngo rimumurikire abakiri mu mwiza, nta bugingo aba afise imbere y'Imana. Tumaze kuronka ubwo bugingo naho, dutegerezwa kubigendera, bikabonekera mu mvugo no mu ngiro zacu. Uko gushira mu ngiro ijambo ry'Imana nico cotuma Yesu atwemera nk'abiwe, ari wo umuryango wiwe bwite. Iryo niryo jambo Yesu yashingiye intahe, nk'uko tubisoma ku murongo wa 19 kugeza kwa 21, hatubwira ngo, maze nyina na bene nyina baza ahari ntibashobora kumushikira ku bw'ishengero. Baramubwira bati, umuvyeyi wawe na barumuna bawe bahagaze hano bagomba kubonana nawe. Nawe arabishura ati, mama na bene mama nabumva ijambo ry'Imana bakarikora. Aho niho Yesu yerekaniye umuryango wiwe bwite. Ntikwari ukwihakana biwabo, oya namba, ariko yagomba kwerekana ko abarushirije kuba biwe ari abo bizeye ijambo ry'Imana, bo bazobana nawe ibihe bitazoshira. Iryo jambo rero rikwiye kuguha intege nshuti yanje wizera Kristo Yesu, kugira ngo utahure ubuntu wagiriwe, maze ntiwanjanjwe ku gakiza wahawe. Abari kumwe na Yesu Kristo muri ico gihe bararemeshejwe n'ayo majambo yiwe, barushirizaho kumva ko ari bo muryango wiwe bwite. Inyuma y'iminsi mikeya turabona
igitangaza Yesu yakoze igihe yahoza igihuhusi cy'umuyaga cari kigeramiye abigishwa biwe. Turabibona duhereye ku murongo wa 22 kugeza kwa 25. Ni muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igihimba c'8. Hatubwira ngo igihe kimwe Yesu n'abigishwa biwe batambukira mu bwato, arababwira ati tujabuke tuje hakurya y'ikiyaga. Baca baragenda bava ku nkombe. Bariko baragenda arasinzira. Haduka igihuhusi c'umuyaga mu kiyaga, bwariko buruzura amazi, bari mwirinde. Baraza baramukangura bati mwigisha mwigisha turapfuye. Arikangura azibiza ingunza no gusuriranya kw'amazi. Birahora habagahwekere. Arababaza ati mbega ukwizera kwanyu kuri hehe? Baratinya baratangara barabazanya bati mbega uwu ni umuntu ki ko abarira n'umuyaga n'amazi bikamwumvira? Yesu niwe yari yavuze ati tujabuke. Yesu nyene yari mu bwato kandi yari yisinziririye kuko yari arushe cyane. Satani nawe yaciye azana igihuhusi gikomeye, ariko bamaze gukangura Yesu yavuze ijambo rimwe gusa, umuyaga urahera, habagahwekere mu kiyaga. Natwe naho twoba mu mageragezwa akomeye gute, Yesu niwe ashoboye kutuneshereza. Yesu nashimwe. Maze bamaze gushika hakurya y'ikiyaga, Yesu yaciye abandaniriza ibikorwa vyiwe mu ntara ya Gadara, ahitwa igihugu c'Abageraseni. Aho i Gadara niho Yesu yakijije umuntu yari yinjiwemwo n'abadayimoni bakaze cyane. Tubirabe turavye umurongo wa 26 n'uwa 27 muri iki gihimba c'8 cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Havuga ngo bafata hakurya mu gihugu c'Abageraseni kirabana n'i Galilaya. Ashitse imusozi, umuntu yavuye mu gisagara yinjiwemo n'abadayimoni aramusanganira. Yari amaze iminsi myinshi atampuza acambara, nta nzu yabamwo, yaba mu masenga y'imva. Uwo muntu yari yinjiwemo n'abadayimoni yari acumukuye cyane ngo nta mpuzu yambara kandi nta nzu yabamwo. Ni nk'ikuntu isi y'uwo munsi icumukuye uravye ibyaha by'abayibamwo. Abantu benshi bakora amarorerwa bikerekana yuko binjiwemwo n'abadayimoni. Abadayimoni n'uwo munsi barakobeje mu buryo bwose. Abadayimoni baronona umubiri w'umuntu, bakonona ubwenge n'impwemu yiwe, ku buryo bakoresha abantu ibiteye isoni. Inkuru nziza nshuti yanje uwo munsi nuko abadayimoni babonye Yesu baca bahunga. Inkuru y'uwo muntu yari yuzuyemwo abo badayimoni iratwibutsa ibintu bimwe bimwe bijanye na kahise ka basekuruza ba Yesu. Umuryango wa Gadi waba muri ico gihugu ca Gadara. Mu gihe Abisirayeli bajabuka Yorodani bijanye na basekuruza b'Abisirayeli. Mu gihe Abisirayeli bajabuka Yorodani bakinjira mu gihugu c'isezerano, uwo muryango wa Gadi wigumiye hakurya wiberaho, ntiwajabukana na Yosuwa n'abo bari kumwe. Uko kwanka kujabukana n'abandi birashobora kuba biri mu byatumye batagira imigisha uko bikwiye. Reka twongere dusome umurongo wa 28 n'uwa 29 twumve ivy'uwo muntu yinjiwemwo n'abo badayimoni. Abonye Yesu arasemerera, amwikubita imbere, avuga n'ijwi rirenga ati ushaka kwikiga Yesu umwana w'Imana isumba byose, ndakwinginze ntunyice rubi. Kuko yarabariye iyo mpwemu ihumanye kuva muri uwo muntu. Yahora imutera kenshi, kandi bamubohesha iminyororo ku maboko no ku maguru bakamurinda, agacagagura ibimuboshe, dayimoni akamutwara nk'agashururu mu bugaragwa. Iyo dayimoni yaramenye ko uwo yaje muri iyo ntara ari Yesu. Twibuke ijambo ryanditswe mu ikete rya Yakobo
mu gihimba cya kabiri umurongo wa 19 havuga ngo wemera yuko Imana ari imwe, ugize neza. Abadayimoni nabo nyene baravyemera bagahinda agashitsi. Urumva rero yuko abadayimoni naho ari abansi b'Imana kandi bakazocirwa kw'iteka, barazi Yesu ari we, barazi Imana iyo ariyo. Abadayimoni batuma umuntu adashobora gukora ico yagomba gukora, bakamukoresha ibibi. Nibo batuma abantu bakora amarorerwa y'uburyo bwose. Nibo batuma abavyeyi bica abana babo, abana bakica abavyeyi babo, abubakanye bakicana, abaganza bakaganza nabi, n'abaganzwa bakagarariza, eka n'ibindi bisa n'ivyo. Ivyo byose nshuti yanje, urazi ko benshi muri iki gihe batakibitinya. Imana idufashe kandi idushoboze kwirinda. Hari inkuru nziza ndagufitiye nshuti yanje, nuko Yesu afise ubushobozi bwo kubohora uwo ari we wese yaboshwe na Satani. Niwaba rero wumva uganzwa n'abadayimoni, ndakwinginze wizere umwami Yesu, araheza akubohore ubunyene. Reka dufatanye nawe gusenga. Mwami Yesu Kristo, mwana w'Imana nzima ishobora byose, wewe ufise ububasha ku muyaga no ku kiyaga, mbere udakundira abadayimoni ko biganza. Ndagushimiye ibi wakoze mu Bisirayeli, kandi n'uwo munsi uriko urabikora mu bakwizera. Ndasengeye uwo muntu yitahuye ko yaraboshwe n'abadayimoni akaba agomba kubohoka. Winjire mu buzima bwiwe umubohore, ukankamire abo badayimoni, umuhe ubugingo bushasha bwo kugendana nawe arongowe na mpwemu yera. Ndabisavye mu izina ryawe ryera, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi kigarukiye ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufite ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Dusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.